Bagabo nimuze dutegure ndakubwiza ukuri utu dufungurwa twari tworoshe gutegura igihe rero nyene uri kuri regime wirinda kurya ibintu vyoroshe guteka. Ndafasizeho rero amagi abiri niyo ndakoze ndamenye ngaho muri ako gasorori hama nsiramwo akunyu gakeyi. Wowe ukunda ibindi birungo mu mwigi nta kibazo usiramwo ivyo nyene ukunda, ndabivanze n'ubwonko buratakara nuko nyene hama uce ufata ubiterere muri ya pano irimwo n'utuvuta dukeyi ukaranga ngaho nyene kuri pano. Hama rero nturindire umwanya munini utusira ku icapati cawe hejuru, jewe ndakoreseza icapati kimwe uko nyene. Hama rero ucugenda ukate rero ya maveji yawe kukumbure uburyo butandukanye kuko tuza kubirya uko nyene, tomate zimwe urazisira ku muntu uzeye kuri kiya capati, izindi ukazisirako ukazirya uko nyene nta kibazo. Rero ndakoreseza itomate zibiri nkuko mubona ku ifoto nuko nyene. Kandi rero urya murete uvanga bamba uteka buke ntuwuhurutire ku muriro munini uko nyene. Rero ndaciye mfata intuzeye ivoka rimwe, ndagomba gukoresha ivoka kuko nyene ndumva ngomba kurya neza kwiberaho kubera ndagize siporo. Ni vyiza rero kuca uhereza imfunguro nziza umubiri, ukawuha intuzi voka, ukawuha amagi, ukawuha amaveji uko nyene. Hama uca ugenda uhindura uko nyene buke hama uca urindira gatoyi nk'imisegonda 30 muko urunga ibirungo vyawe. Ndaciye mfata aka gasalade k'amakarote n'isho n'akamayonezi gakeyi, ntangura ko harya nyene ngaho harya munsi kuko ndagomba nyene kuca nsirako nyene ry'amavoka n'izirya tomate uko nyene. Wowe ufise ibindi ukora nka mayonezi wosirako mayonezi isanzwe nta kibazo. Jewe ndaciye nsirako nyene n'aka gatomate meze gukata nsirako nyene uko nyene. Hama rero uca ufata ivoka ryawe uca urenzako uko nyene hejuru, murabona nuko. Kandi rero umuriro wari kurimwo ngaho mwigi musi kugira nyene no musi hashe hajya ku capati nuko nyene. Uce nyene usirako akunyu hejuru ufise nyene. Hari abakunda nyene mayonezi, zenda size kwa akunyu gakeyi kugira nyene nako kavoka karonka kunyu uko nyene. Hama rero nca ndahindukiza nyene capati uko nyene hejuru uko nyene, tufyonda buke apana gosi. Hama uca uhindukiza rero uko uca usira ku isahani. Urabona nk'umuntu ukora muri restaurant, iyi ni good way gusolve iyo ntuzeye omelette. Murabibona ibintu vyiza gusa. Ukoze nk'uko umuntu yowugura nk'amafaranga 8,000 10 wakatetse uko nyene ufise waguza amagi, hama ugasirako n'udusalade ku ruhande canke amafiriti. Urumva ni nk'iyi ni idea. Rero ndaciye nsirako amazi n'amata ca ndabimomagura. Bon voyage.